dutangurana weekend namwe mu biganiro bitandukanye kuwa gatanu murabonye twari twenyene turabayagira ibintu vyinshi vyacu naho hariho ivyo tutashoboye gusesa kumvo z'umutekano wacu kumvo z'umutekano wacu n'uwiwanyu kwanza kubera ko muhava mudasubira kutubona usanga bari narimwe mu bitaka tutarashika kure nshaka kuvuga akantu utaja mu ntibikakaye ko byatangura ibiganiro mwicare uhomba mana yanje uno munsi kiganiro umuntu abe Bujumbura canke mu Burundi muri no bihe agahomba ikiganiro ase kundondera ariko mbere gushika kure tuja gushimira umukunzi wacu yaturungikiye utuganuke imeze gutya anya i Bujumbura kugira uhabe n'ubwenge ngo ni abo ubishaka hawo ubishoboye none muntu ugira bishobore abishobora gute siko abantu bose ngo ndabikunda none bikunda bishoboye none turabe nk'imigenda ubishoboye amayeri c'est un peu négatif n'ubwenge n'iki n'ibiki mais aussi il faut kuba wiyemera ukagenda bishoboye jenda bishoboye naco unanira kandi kinaniye nawe nzocika ndakimenya mu kinofunofu ikirimi cazanye naba bantu baruko bagwera twovuga tuti estime il faut kuba wiyestima il faut que estime de toi-même kati jenda shoboye. L'estime de soi à la base elle est relationnelle. Dans quel sens? On veut connaître que l'estime de soi, c'est par rapport à la valeur que tu t'accordes. Sur une échelle de 1 à 10, wibaza ko ufise valeur ingana gute? Non, urabe umwana kivuka. Kuva umwana avutse uruyoya kivuka. Pratiquement, il n'a pas la conscience de son existence. Ntazi ko anariho. Kubera ntacyo n'ubwenge. Non, nous kuvuga yuko estime azo kwigirira alors mugabo ingene ashaka validation umenga n'umwana de 4 ni réclamation ko mutambona birambabaza bigaye alors au fond ukamenga ili réclamation ni nyinshi ngira nanga example ndi gukora kirapa niko wabaye alors hanyuma rero ugacusanga rero agiye en compétition n'abana yavyaye kandi inutile des fois n'abana yavyaye gute barondera umwe ugacusanga en fait en réalité bon uburorero kugira bibone twibone mukushomera ahantu hose barikumenga bikora mwimuka babibonye umenga barikora mu tweze kugira ngo muramvuke naho muri restaurant ukavuga uti dutumiki avuga ati uyu nyavuze ivyo kubera atazi ko ayo mafaranga naza kuyaronka no mugiye muri programme ntimuhamagaye juste parce que murahuye n'abandi bico nta programme yarimo parce que binywana babonye yuko naco nkimaze. Oh my God, c'est trop triste. Tu vois que c'est vraiment c'est une question à moi de sujet. Donc c'est le quotidien. D'une manière ou d'une autre, tu vas pas échapper la vie. Alors, on dit que c'est estime de soi. OK. Par ailleurs, ego akoba kashaka kuza tu restes humain umari indépendant ubundi ari dépendant bivanye na le niveau de dépendance ça veut dire twavuganye yuko ari amaniveau atandukanye ashaka kuba ari un niveau ya dépendance good acaruhisha wa wundi ari indépendant fosan wa wundi ari indépendant ça veut dire akuze mugabo akaruha cyane bivanye ni naho ujya agera relationnellement. Oh my God. Ouais, tu comprends muri mariage quoi? Mariage c'est vraiment le cadre idéal
aho Pour parler. atawinyegeza uwundi Ah, parce que tu vis au maximum ce que tu ugasanga uwo muntu ashaka validation kugira no kutambwira ko Ce que tu nkunda bakunzi bacu ndiko ndibeshera ndiko ndafata atari kwanje wagwanwaye people muraho murakomeye motifu ngo ngozi si hari ntabwo ngo bakunzi wagwanwaye people mumeze neza twe turaho tubakumbuye turagaruka kandi kenshi cyane mu kiganiro cacu aricyo cyanyu Fun and Facts. Uno munsi murabona ko turi babiri gusa uzi twamutse mu mahanga murazi ko twamutse muri mission si bishasha bizobandanya mwashaka mwabimenyera nuko mukonze muhera cyo bitiwe mumeze neza none banza mumbwire muri commentaire ko mumeze neza taruko nitubandanya ataruko ko tubandanya twe tumeze neza ko mubibona twase n'umutumire mushasha muri studio yaho notsuko kuntu agira nshwanire bukaya ariko nehonotse ariko yarayizi ku matwi no kure na kure ayibonera hari ngo nyanya mikorose ngwa ndahazi uje muntu amuzi ndamuzi muri ville we kusamuzi kudamuzi sura ngo ndamuzi zina kusura musomesha mukanya aratoka neza ariko atongaha utokerayo ubyisanga mukabyorerwa mu ego biraheze bigarura kiraheze yicaye kijya nyine cyo hiryoshe namwe rero muzo munatinya muzuze muraza kubera amazi ko ngaha imiryango yuguruye yose abakuze abato abafasoni abashinga nahe imiyabaga twebwe turi mu nyabagendwa nuko reje twamunezero Dacia reka n'ijambo mugenzanje Adrienne hano Madame Ezebi do YouTube yoho karibu urakoze cyane mama Maya yamucane batumire bakunzi bana we ku bintu bijena yamucane bakunzi bacu bakunzi ba Fun and Facts bakunzi ba Siren Vibes bakunzi b'ibiganiro vyacu muri rusangi turabaha ikaze rero kuri uyu munsi wundi wa gatanu twari tubakumbuye nk'uko vyama twari tubiteganya igishika cinshi turabashimira kubandanya mubana natwe turaha karibu bashasha bariko baraza badudekuvura gushasha turabaha ikaze mu kiganiro cacu ni iminsi yose ku wa gatanu dutangurana weekend namwe mu biganiro bitandukanye ku wa gatanu murabonye twari twenyene turabayagira ibintu vyinshi vyacu naho hariho ibyo tutashoboye gusesa kumvo z'umutekano wacu kumvo z'umutekano wacu n'uwiwanyu kwanza kubera ko muhava mudasubira kutubona ego usanga muri mwebwe hariho abo vyokwega nizera rero ko mumeze neza nizera ko weekend yagenze neza nizera ko n'indwi yagenze neza mwaronse murondera uyu n'undi munsi rero wa gatanu nk'uko Dacia yababwiye ozi ntimumubona ngabo ntigipfakara murabizi niho tuba turi nuko turafise umutumire uyu munsi tuzasura bacishiriza twenyene za histoire zacu ahandi dufise abatumire canke dufise umutumire byose turabikora turafise rero umutumire uyu munsi kandi yari kwicara hagati mbeko ko yamushize hariya ibikoko birashobora kumudutwara kuja mu bagore ari mushasha konyene ari muri hanga bwati yo hagize ikibanza niruka reka rero twakira umutumire wacu muri studio zacu za Buja Yesu Kristo okay abajournaliste rero mukora hano heza turamenya abantu aho turisesa ngo ravuga muri studio za Siren Vibes babagabo bakaje tukaba polygame turabaha ikaze mutumire wacu karibu mwisange mwidondore abakunzi bacu bariko baradukurikirana abagiye kubana natwe muri kino kiganiro kiryoshe cyane cy'uyu munsi ndabaramukije mwese muri dukurikirana je nakiriwe ibakwe ryo kuba umutumire
w'abantu bari b'ibitangaza rero je nitwa Ndiho kubwayo Anise mu bivyo nkora harimo twa coaching sinige mu kirundi babivuga ngirani guherekeza abantu mu bintu bijanye cyane na uburongozi leadership développement personnel fasha les individus abantu ku giti cyabo imigwi amashirahamwe tuvuge kugwiza umwimbu canke tuvuge muri développement donc découvrir développer et manifester leur potentiel rero nizeye ko tuzogira ibihe vyiza turi kumwe cyane namwebwe kandi hanyuma ndi ngaha rero nashitse murakoze urakaza neza yego turi kumwe na Anise mwavyumvise ibintu vyinshi asanzwe arangura mirimo asanzwe arangura guherekeza abantu je numvise cyane ikintu c'amafaranga cyangwa titi yego naje numva akantu ka uyu munsi rero ni Dasi aza kutubwira ico Anise tuza kuyaga nawe ico tuza guteramirako kuri uyu munsi wa gatanu wacu mwiza ngayo amatelefone rero hari cya kintu turafise ibyuma biguma bitakamba tutarashika kure nshaka kuvuga akantu utaja mu ntibikakaye ko byatangura ibiganiro mwicare uhomba mana yanje uno munsi kiganiro umuntu abe Bujumbura canke mu Burundi muri no bihe agahomba ikiganiro ase kundondera ariko mbere gushika kure tuja gushimira umukunzi wacu yaturungikiye utuganuke byaremera ko tumvuga izina turasaba abafani badukunda baturungikira udukado hari umumama yitwa Jose dukunda cyane yicaye mu Bwongereza nk'uko ubu ego ariko araba ikiganiro mama Jose rawe ngene tuje twambaye turaberewe kandi twayambaye tutabivuganye be yararose jewe ndi intumwa nziza n'uri nyuma ya kamera yarose umwana ashaka kuja imbere ya kamera agize gutya ngo merci sana ubaye tushaka ko kabam Jose ndamukunda cyane kubera ko avuze ati abagore bo kuri YouTube abagore ba Siren Vibes n'abagore bose ntababandi abona gutya yamabona gutya arazi ko inyuma ya kamera hari abantu bataboneka mugabo babigeme nabo nyene bakenewe ye kubegwa yacamwumvira ko rero Jose merci beaucoup nitwagenda tutagushimiye avant même ko dushika kure je numva amabisi ndayakura agakoko nuwo wakarungikanye tukara uwe karungike senda muzi yacambye twarahuye acambwira ngo ari bintunga umuntu yitwa Jose yabirungitse ngaka ntugene kure ntuhogore ngaka takambare byarashikiriye merci beaucoup ega nanje ujya muntu twahuye muri salon de coiffure je ndicaye bako baransuka nzamona umuntu yicaye hasi ahantu nicaye nyene ngo nikita nteye ngo je ndafise ngo ibintu vyanyu nzabona arampaye envelope irimo ivyo bintu vyacu kurumva imana irafise ayijana biraryoshe donc rero merci beaucoup Jose. We love you so much. So rero no munsi mumvise yuko dusumutumira. Ingingo y'ikiganiro muti imezante gute. Imeze gutya anya. Ibujumbura kugira uhabe. N'ubwenge. Ngo ni abo ubishaka. Hawubishoboye. None muntu ugira bishobore. Abishobora gute? Siko abantu bose ngo ndabikunda none bikunda bishoboye none turabe ngene bigenda ubishoboye amayeri c'est un peu négatif ko n'ubwenge n'iki n'ibiki mais aussi il faut kuba wiyemera ego je ndabishoboye naco unanira kandi kinaniye nawe ndocika ndakimenya mu kinofunofu ikirimi cazanye naba abantu baruko bagwera twovuga tuti estime, il faut que vous estima. Il faut que vous estime de toi-même, Gati. Je ndashoboye. Je ndashoboye
kuvuga imbere y'abantu gukora business ndashoboye gutangura ikintu ndashoboye uravuga confiance en soi nacu uyu unyaza kubidusobanurira urumva ifu kuba wiyemera ifu kuba ufise twose urumva hariho kuba ufise ukomera kwa cyawe ni byinshi ariko dushaka kumenya amayeri yukuba ibujumbura udutruc uyu rero kujya kuntu atamayeri hinge ndakuziye hinge muganga w'ubwenge n'amantuze n'amayeri turakuziye urumva twebwe tubivuga ngaho ibujumbura fa parce turi muri groupe ati ewana habavye turabaho gute n'umusura muri iki ejo muri iki ariko umva umuntu akagusanga ahantu hose akabaza ati none wewe uri mubi ukorahe vyose ndumutete none urafise ikintu ushaka ko dukorana tutravaux bizane tubikorane ntaco bizane uraza kujuja kuri tere yego we gusa rimwe amahera nitwica nta na kimwe dukorana nabe we 20 sasa nitwiba kandi fresh nituroga umwuga mubi no kwica no kuroga ibindi bisero langue urabiyemo reka rero twazanye umutumire wacu kugira atubwire ati hari abantu ofete tuvuye mu bintu byo gutwenga cyane haba ibujumbura haba hanze uba ushaka gukora ikintu cyangwa kuja mu bantu nawe gushininga kuvuga apana gushininga mu mafieri kuvuga ati nanje menyekane mu byo ndiko ndakora nanje mbabone ko abantu bamenye ko nshoboye apana bamenye ngo rero ndavuga ati tuvuganye ibintu seriye Bujumbura uragiye ushaka kuvuga ati ndashaka abantu bantumire mu opportunité bantumire mu biraka nanje muri conference nanje ndashoboye ikiniki nanje ndashoboye gukora ibyo muntu ibyo akora akora cyari ibyo ndiko ndakora batabona ariko bikakuranira no gushira imbere no kuvuga cye baguhamagara ururimi rukagoba nabimuzi bikakunanira kugira kwerekana none urire ko numvise wamamaye ni wewe byukuri numvise kumengo si wewe nyene naho mbona abana bavuga ngo ngunda kuzi kuri televiziyo none nguko ateko ndiko ndakubona yaje muzohagariki batsiba ndi kuri plateau umwanya wose umuntu apfuye ari muri pharmacy uje gusaba umuti urire kudashwashwanutse muri pharmacy ashoshanuka gute rero reka tuvugane n'umuhinga bavuga ngo dase ngo n'abagore kuri YouTube bamureka kuvuga ibintu mutazi muhamagara abahinga babigenewe ngabano yemwe twabazanye niba nkosora je mu nkubiti ngo ni ngufi navuze aho ngejeje aho ngeza abambi reka rero tumubaze umushinga ntayanise yumvise intandaro iyo tuko turaja ngene umuntu yubigenzi Bujumbura hari incabwenge nyinshi Bujumbura incabwenge kandi si intellectuel gusa ngo bandika hari abantu bafise utuntu muri bo ingabire amatalenta iki haba intellectuellement haba d'une façon de savoir faire cyane iki ariko tuzogenda kubabika hari anye muri memoria batashoboye kuvyerekana vyogenda guterera ijambo ni kwawe murakoze cyane encore une fois murakoze kunyumvira ko bevya kujamo gute rero journaliste ngari twebwe kubera akabazo ndakunda muzi yuko ari umuntu abizi neza rero tuvuga kuri estime de soi ego niko wambwiye ego hanyuma kenshi nuko hari ikintu cyitwa confiance en soi womenga ni bimwe atari bimwe ariko si bimwe ngabo kandi birafise aho bihurira icyambere bihurira no byose bera mu muntu indani mbese icyo ni cyambere icya kabiri nuko iyo biko birakorera muri we atamenye ikiho cyamukorera mu cyaricyo biga ni estime de soi ni confiance en soi ni manque estime de soi ni faible estime de soi ni faible ya confiance en soi c'est quoi exactement hanyuma hari ikintu bavuze ngo amayeri
Ok, nibaza ko ndemera kutaba d'accord avec toi. Bien sûr, Okay, yeah, iyi ni deba rero isawa Bavuga mu cyongereza ngo let's agree to disagree. to disagree. Twemerane Atari vyo. twumvikane yuko tudahuje nta nta ntambanyi nta Mugenzi ngorane ubandanya. nta atagwango. gwango vraiment. habura urwango. Abura Alors, ukwaho. uvuze amayeri nshya n'ubumengana ibintu nyine byo ku harimo ibintu by'ubwenge, harimo ibintu escroquerie malignité, escroquerie, ngo reka tuvuge ubwenge muri sens ya wisdom, sagesse. Sagesse. Ego. Sagesse, muri sagesse nayo harimo la compréhension, harimo la connaissance, Yes. harimo la discrétion, harimo na insight into reality. Ça veut dire, moi je marche encore à la situation imwe, ngo ntimubone bimwe. Au moment où moi rikamwe ati iyi ni ngorane, undi akabona ati ahubwo iyi ni opportunity. Ça c'est la sagesse. Iyo nayo usanga ari ivana na mindset. Yes. Ingene ivyiyumviro by'umuntu byubatse. Iyo mindset nayo ikomoka muri programmation. Ama information umuntu afise muri we. Ingene yarezo, ingene yakuze. Alors l'estime de soi nayo rero ni kimwe muri ibyo bintu bigize mindset y'umuntu. Parce que muri mu mutwe w'umuntu habera ibintu byinshi. Uko umuntu ugiye kumuraba dufate nko muri psychologie urashaka kuvuga uti okay tugomba turaba umuntu sur le plan intellectuel, ubwenge. La réflexion logique, logical thinking. Urashaka kuraba uti kama turabe muri tumarabe mu ma emotion, muri affectivité, mu bigumbagumba, attachement, gukundwa. Urabibona? Urashaka kuvuga uti reka tumurabe kuri mémoire, ivyo yafashe ku mutwe. Donc on va bivana ngo tuko turavuga nka estime de soi. Chocho ni yindi composante kuko irimwo effectivement la dimension affective kuko estime de soi ni fatele estimer. Estimer ni jambo tuzi ni kugerageza guha agaciro ikintu. Alors l'estime de soi ni agaciro wiha wewe. Donc s'accorder une valeur, la valeur que je m'accorde. C'est ça l'estime que j'ai de moi-même. Alors, aho itandukanye na conscience en soi. Igituma biri inséparable kuko kenshi na kenshi dukunda kubivuga cyane ko cyo kimwe bakamengana bimwe ariko si bimwe. Nuko la confiance en soi yo yivuga iti je suis capable. J'ai confiance en mes capacités, en ma capacité. Ça veut dire d'afficher les ressources, les capacités nécessaires pour réussir kijya kintu ngishikako. Ndifitiye icyizere ko ndabishoboye. Iyo ni confiance en soi. Ngo estime de soi ni ndazi ko nduwa agaciro. Ndazi ko mfise agaciro. Biza gutandukanira hehe? Reka ntange nk'akararo kugira ngo bishe byumvikana. Nk'ubu par exemple, wewe babwiye ati okay, ubu rero si muri Silent Vibes. Nababa abone bamwe bakumenyereye mumenyeranye muzinanyi. Ati ubu ugiye mu yindi radio cyangwa yindi television kubera maze kubikora inshuro nyinshi ntabwo buza kugira cyo kimwe n'igihe watangura. Iyo ni confiance en soi. Okay. Ça va? Nice. Alors mugabo uravuga uti okay ko maze kubikora ndabizi ko ndabishoboye. Yes. Uko si ubwa mbere. Warabikoze urabikora urateguragira confiance. Urigira confiance muri capacité yo kubikora. Ego. Mugabo dufate nk'ubu uciye dusa neza ngo ushango wapi umeje kura video ngo hari naravye kamera nka muri ya maseri yawe naravye kamera ngo naribagiye ngo ibintu bambwiye ngo bakiginga imvuga naco mazi kandi twarameze goyo wopfa umubwiye ko atesa bikamunanira kuko kwakira. Alors hajaza rero icyo bita syndrome de l'imposteur. Nguvuga abandi bose d'abord harimo ibintu bibiri, harimo le syndrome harimo na imposteur. L'imposteur mu bisanzwe ni umubeshi. Ni umuntu yemera ubuki ategeka. Ni umuntu azokumvisha ko ibintu abizi abishoboye muri en réalité tabyashoboye. Hanyuma rero l'imposteur au fond muri we arazi ko atavyazi. Arabizi. Nacyo gituma l'imposteur, le vrai imposteur achayifata, enfin achatinya yuko bamufata afatwa. Il a peur, voilà. Donc, il a peur de se faire démasquer. Yeah. Tu vois, ça c'est l'imposteur. Nacyo gituma l'imposteur ukeneye kumutesta ntibigoye. Umubaza ibibazo. Ivyo bintu wavyize hehe? Ikemeza ko bishoboye niki? L'imposteur burya acagira gute acayonga gacha.
kuko umva quelque part ifite n'ubu escroc Eh, kuko il est sûr il sait que il ne sait pas arazi ko atavyanze alors ça c'est l'imposteur maintenant syndrome ni d'abord ni mu kiganga byama tumenyereye kumva mu domaine médical un syndrome c'est un ensemble de symptômes ou de signes cliniques OK qui renvoient à un type de pathologie une maladie indwara on va voir bati syndrome d'immunodéficience acquisitive OK syndrome ni ensemble y'ibimenyetso vyerekana indwara kanaka plusieurs symptômes qui forment un syndrome now on va ibintu urabishoboye en réalité uramaze kubikora n'abandi bose barabona ko ubishoboye OK donc tu n'es pas un imposteur ubundi ariko ugaca wikomporta nk'umu imposteur tu doutes même sur ta capacité alors que ubishoboye yeah non rero uko kuntu wumva ko umenga ntavyo ushoboye wumva ko utabishoboye kandi vy'ukuri ubishoboye ni ukuvuga ufise problème muri estime de soi d'accord kuko le mal est plus profond ingorane iri kure cyane abandi bose barabona yuko ubishoboye kandi by'ukuri urabishoboye wowe byahura kwigira icyizere ugasanga rero uwo muntu azokama afise gukekeranya mbega ndabikore mbega sindabikore mbega ninananirwa bizogenda gute bazovuga gute donc l'échec et la personne iwe ni ikintu kimwe en principe l'échec c'est un événement l'échec n'est jamais une personne afata sa personne ko wenyine ari son échec identité umva muri we Ikosa. l'échec ifate na identité atinya échec nkuko umenga l'échec nivyo bimudefinisa nivyo bimukarakteriza nivyo bimugi atatinya rero ouais ça veut dire alors niho uza usanga rero hano umuntu usanga afise estime de soi confiance en soi tari kirenga tugasanga afise confiance en soi nini estime de soi iri hasi ibyo byose afise ukuntu biza kugaragara ndaguha akarorero igihe umuntu afise confiance en soi iri nini ngo muri estime de soi ameze nabi aca ikintu cyose ashoboye kubera ni capacité estime de soi confiance en soi ni par rapport à la capacité igihe wowe asanze ashoboye ibintu wowe udashoboye umenga aronse uburenganzira bwo kwereka yuko atacushoboye atacumaze uwo ni wa wundi afise confiance arafise nini ibintu ashoboye afise confiance mu macapacité muri compétence n'ikintu kanaka ashoboye okay hanyuma ngo wowe agaca asanga ico kintu we kirakunaniye aca akoresha ivyo we washoboye mu kugufeza sentir mu kukumvisha ko wewe atakimaze ikiza kuba arrogance ikiba arrogance ni ukuvuga kubera iki kubera afise problème muri estime de soi afise tendance kubera ayiha agaciro gato muri we ashaka kuduza ku nguvu afise tendance yo kudenigra les autres tu vois ce que ça veut dire kuko yiye afise vyose aratuje niyo umuntu afise estime de soi imeze neza nta ngorane afise asanze ibintu batabyishoboye arazi yuko nawe ushaka kubyuka bigira kuko hajya en principe umuntu atanga icyo afise kuvuga umuntu afise problème estime de soi kenshi no mu biganiro wamusanga afise un grand besoin de validation complexe un besoin excessif d'approbation il veut être approuvé il veut être validé ok hama kandi usanga akorera muri comparaison sana manu yarusha ya boro alors aho rero bica bigira ama conséquences sur sa vie professionnelle sur sa vie relationnelle kubera ko ok reka dufate urabe nk'akarori yimvira kwa muri kumwe n'umuntu yama ariko arareklama il réclame tout le temps ngira ko nesa l'attention la validation yama ari muri comparaison ni ukuvuga none hajya mbega wavuze ko twagombye kuvuga ko ndababona nanje urabizi araruhisha araruhisha cyane alors muri confiance en soi c'est cyo kimwe la confiance en soi se développe avec la pratique
kuko ni par rapport naho nk'uwo ati Dacia burya rero ejo non mu masaha abiri ati umupilote wa Air ya Ethiopia yagwaye ati burya nibuzogira uzogutwara uca wiyumva gute ntanzi ikintu kinini cyane qui démesuré nibigira nkana ucuvuga uti en fait ndabimenye urya wandoneke uza wandonga parce que ucuvuga uti non ati kandi byavuzwe n'umuntu akomeye kubera ko ucuvuga uti burya rero nakadodoberezo tu vois donc uratwa atabyishoboye mugabo urashobora kugenda kwiga école de pilotage ukabitora. Donc la confiance en soi, c'est par rapport à la compétence et ça se développe avec le temps. Non, umuntu rero afise estime de soi, imeze neza. Par rapport ya skill, ya compétence kanaka, avuga ati okay, ntavyo nshoboye pour le moment, mugabo ndashobora kuvyiga nkabishobora. Tu vois ce que je veux dire? Donc il différencie les deux. Kubera arifitiye icyiza, arafise arazi ko ari umuntu afise valeur. Il s'accorde de la valeur. Ari agaciro. Arazi ko umani ndakuvuga ngo arazi ko abishoboye. Arazi ko fondamentalement, identitairement, arazi ko ari umuntu w'agaciro. Ivyo bintu pour le moment ntavyo nshoboye. Mugabo ndashobora kuvyiga nkabishobora. none yanise kandi ntafise ingorane zo kuvyemanga. Ngo ari undi muntu ni atabishoboye agomba atatinya ko umenga ni asanga atabishoboye umenga isizo imuguye. Urabona naho nyene naye urabona ko kantu nyene bitandukanye umengo ntiwo bivuga umenga ntiyo namanga ko atabishoboye. Cyera ndafise umugenzi wanje yagiye muri interview effectivement karakazi kambere ati giye ivyo bintu ntavyo ndakora ngo yewe j'apprends vite. Auf estime de toi-même. Jewe ntahura ibintu n'ingoga biranyohera kwiga. Tu vois ce que je veux dire? Ngo harabundi rabaza gucya atangwa gusha coba agatanga kugira ubwoba atunaho karahevye ndapfuye biraheze urabona ivyo bintu. Okay. Warubajije ko none urumva confiance yo urumva ni ibintu vyidevelopa mu muntu. Bivuye ku ma compétences ku bintu agenda arapena. Estime de soi indemanwa. Umuntu arashobora kuyirabira ku muntu akavuga ati nanje hamwe nogira ikinye nogira estime de soi canke birava ku kuntu umuntu ari yarezwe yakuze ku ibintu bamushiramwo canke niyo wewe nyene bikuvako. Très bien. Ikibazo kiza cyane rwose. L'estime de soi, à la base, elle est relationnelle. Dans quel sens? On veut connaître que l'estime de soi, c'est par rapport à la valeur que tu t'accordes. Sur une échelle de 1 à 10, wibaza ko ufise valeur ingana gute? Non, urabe umwana akivuka. Kuva umwana avutse uruyoya. Pratiquement, il n'a pas la conscience de son existence. Ntazi ko anariho. Kubera ntacyo n'ubwenge. Non, nukuvuga yuko estime azokwigirira si estime azoba yihaye. Ni estime bazomuha. Ça veut dire ni environnement imukunda. Donc imukunda genuinely. De façon authentique mu by'ukuri bazi ko umwana umufashe gutya umukunda arabyumva n'imbere yuko agira gute sur le plan affectif. Je veux dire intellectuellement ntashobora kubitahura ngo abisigure mugabo umuha affection arumva yuko umukunda umufashe gutya utamukunda nabyo narabyumva uri mu communique. Non, ni ukuvuga l'estime de soi, estime azokwigirira izovana estime bamuhaye. Azoyipercevoir, il va percevoir. Il va intérioriser muri we. Abigire comme une expérience. Alors maintenant, estime de soi bamuha ni genre urakunzwe. Tu as droit d'exister. Tu as droit à l'existence, tu as droit à la vie. Tu es digne. Nous sommes fiers de toi. Nous t'aimons. Turakukunda, turakunezererewe.
ça communique quoi? Nous sommes Ufise fiers. agaciro. Nous sommes fiers En de fait, toi. l'interprétation inconsciente Mm. muri we ni ko nkunzwe ndi uw'agaciro Mm. bigaca bigenda indani muri bo bikigravaye ça so grave Mm. bikaba cimenté Mm. ni bya bintu byo usanga rero hariho umuntu ke umwana donc ivyo muzovuga byose il avance toujours Yego, kimeze nta ngorane neza. afise Gira Bon, uruhuke ni- kimeze ni ba neza. critique bagire gute lui il avance avec ses I projets know, yeah. byamunaniye avuga ati ok ça va nzobitora ejo hanyuma reka nshishikare mbandanye ok none ko byanse bon ntibyanse ni juste ko bwa mbere ndabikoze hama la prochaine fois bizogenda Dommage, on va neza continuer. Donc, tu vois que aratandukanye l'échec nawe ubwiwe. na identité yiwe Yeah. urabona ivyo bintu alors hama naho isi yose ihaguruka ikamukritika ikamutwa lui il avance hama kubera ko kuntu rero donc azi ko ari umuntu w'agaciro azi ko ari umuntu azobandanya agerageza ibintu agira ibintu alors muko kubigerageza no kugira gute practice makes perfect practice makes perfect uko kuntu rero kuko niko ubuzima bwubatse raba umwana agitangura gutambuka umwana yavutse abona abantu bose batambuka en certain moment kubera abona abantu batambuka nawe il va essayer de marcher Yego. hama ntatangura kwinterioriza barantwenga hama l'enfant igihe atangiye gutambuka amatwone ko abantu bose baje bakoma amashi wow yatoye umunsi urazi mama yahagurutse agatambuka agacagwa hasi rimwe kabiri gatatu ugasanga uyu munsi agize yahagurutse acagwa hasi bwa mbere byakunze twese niko twaciye urumva hama zigira imwe bacagwa hama zibiri hanyuma zitatu bigaca byanka inyuma y'indwi y'ukwezi y'amezi abiri ugasanga umwana yiruka cya wiyumvira rero igihe yatangura rimwe yacaga ati apo we ntacyo uzofa ushoboye ndawe niguma rugwana. en fait en réalité ubuzima bwose bw'umuntu iyo buba bukagera n'ibirya nyine ni ukuvuga ugenda kwiga medicine ujya kwiga ekonomi ugenda kwiga gushona ibyo ugira byose ça commence toujours petit avec la pratique tu t'améliores en t'améliorant tu maîtrises et en maîtrisant tu développes la confiance en soi non hari ikintu ngomba kuvuga rero la confiance en soi, c'est-à-dire par rapport à la compétence, bivanye n'ishure wagiye kwigamo, bivanye na système wagiye kwigamo, bivanye naho waciye, le système ashobora kuba iri organisé kuburyo bw'uko l'efficacité, la performance, no muri méthodologie yabo birimo. Ça veut dire le système te contraint à être performant. Donc ntufise marge yo kuvuga ngo ntavyo noshobora baraguforja muri ahantu ndiko ndavuga muri compétence muri capacité nimba ugiye ahantu biga icyongereza umviriza bazokuvuga icyongereza ku nguvu kandi utavuga ngo no wumva ibyo udafise ukwiyemera utikunda muri estime de soi ibyo ntibazoguha umwanya yuko iyo estime de soi igukorera bazoguforja kora bosa igisoda gira ama exercice soma ibitabo bitanu ku munsi mu ndwi gira ama expose ko nabwo nk'ibyo cyongereza cyuma by the way imwe mu ngwara twagize twaguma twiga indimi mugo tutapratika tavuga okay anyway usanga umuntu efite afise diplôme ko yize indimi mugo ageze kuzivuga ni ngorane kubera iki muri système ingene yize ntibigeze bamushaho la pratique donc atangwe kuvyinterioriser donc ugasanga iyo compétence ntayafise non rero uzasanga umuntu rero effectivement la compétence ayifise kubera ko le système yevuriwemo yizemwo yakuzemo yamuforja ku ngufu mugomba ivyo nicyo bisiko ko cyafika ko cyagira estime de soi urabona la différence urabona nico naho uzasanga umuntu ashobora kuba afise la confiance en soi ça veut dire par rapport à une compétence et by the way mu présentation navuze ko mu traducteur interprète OK donc uvuga umwe tu OK ejo tu vas interpréter ou afise umwanya ejo
ok nsambazi hako zokora indimi zihe ibi n'ibi kubera amaze kubikora inshuro nyinshi professionnellement uvuga ati okay Nta- Igifaransa okay, n'icyongereza na Peut-être ashobora kubaza nti oske ni muri domaine iyi yasha quelques mots techniques du domaine mugabo icyo gifaransa n'icyongereza n'ikirundi ndabizi ko aho si sinza gusimba umutima sinza kuhamuka ngo ngire panique uko ndamaze kubikora rimwe kabiri gatatu kane ainsi de suite compétence zawe Iyo urazizwa ni compétence check voilà donc hanyuma ngenda alors aho rero nukuvuga yuko nimba ni confiance en soi sinza kupanique je veux pas paniquer yeah d'accord yeah hanyuma progressivement avec la pratique on va bazana la confiance en soi mugo nkiri ça ne garantit pas que uchiona estime de soi kuja guma wumva ko Kuko- uri imposteur quelque part washobora kuba uri imposteur quelque part ugaca usanga uzokwa okay sinzi ko uzi ko hariho abantu benshi bavuga mu mabiografi yabo ati jewe ujya naka icyo ndi ndagikesha naka ça veut dire n'umuntu yamya akubuskila agupushinga kujya gukora ibintu wumva wumenga ntavyo wumva ushaka ati man urabishoboye genda créativement by the way hari ibintu batanguye kubavuga kare le potentiel est là les capacités à l'état brut à l'état naturel sont là les dons les talents byose birahari ni ndemana urabifise muri potentiel yawe mugabo your mindset l'image que tu as de toi-même ingene wewe quelle image uriyemera gikuri wewe wibona gute alors wibona imyaka 5 mboni iki wibaza ko ushoboye cyangwa ko udashoboye mbega aho urafise do you see ndabwira ikintu kimwe alors là nous pouvons voir sur le plan professionnel sur le plan relationnel sinzi kurahura n'umuntu washobora kubona ko uwo muntu afite imyaka 40 irenga donc c'est un adulte alors mugabo ingene ashaka validation umenga n'umwana de 4 ni réclamation comme utambona birambabaza bigaye alors au fond ukamenga ili réclamation ni nyinshi ngira nanga example ndiko kora kirapa kanume niko wabaye alors hanyuma rero ugaca usanga rero agiye en compétition n'abana yavyaye kandi inutile des fois n'abana yavyaye gute barondera umwe ugaca usanga en fait en réalité bon uburorero kugira bibone twibone umwana afise abana de 3 ans de 4 ans uramaze kubona hariho abana uvuga uti ego vraiment umwe afise 5 ans undi afise 2 ans ngo ntiyomurera uramaze kubona bariko bafa enjouer ati wewe uri mukuru murekere muhebere mugabo ukabona neza yuko ibyo bikabubwira bitingira en fait niveau de développement affectif yiwe ntirashika ahantu yomurekera ntiyumve ko ituma yomurekera alors usanga rero c'est un adulte mugabo la nature ya ma réclamation yiwe akashikana n'umuntu kuko shikana n'umadolesa uri umuntu akuze man bikoze ukabona none ofete none harya musanzwe kumenga ntimusumbana nimungana ho kumenga ntimusumbana kumenga murangana tuzi bose areklama attention imwe zimwe anise niba abantu ndagushiriyemwo usanga umuntu ari kwaremeza mu kabari yaranze imitsi ku muntu bofise kandi ikibabaje nuko abantu babaza ubwenge first of all urabibona de l'extérieur merci beaucoup araza ubwenge afise charisme uramubona ibintu niki aramena amaso baramwamvia bose mbese akunda gashireko baramwamvia mana yabameze nkawe yafise le 10e du fils ako wewe baby navyabona navyazi afise insecurities zingana insecurities uyivuze neza
ubivuze neza. Oh my En fait, c'est God. quoi? Acha kwemeza oyaye. Kubera- Merci Mana. beaucoup. En fait, kubera yagiye ku ishuri, Mm. akiga ku ishuri neza, Eh. régulièrement. Yego. Mm. Umva, kwiga régulièrement, mu cyane ko ndavuga. Ase n'ubwenge Yarize wanashaka. neza birafata. Birafata. C'est un intello, c'est un Eh. intellectuel. Byarafashe bien. Alors, ni ukuvuga, ariko ari exprime, umva yuko la tête irateguye bien. Tibia epanze neza. Culture générale, Top. igifaransa, top. Top notch. Icyongereza, top. Hein? Eh. Ariko aravuga, umva ko ari umuntu vraiment Bipanze ku murongo. accompli, Accompli. bien formé. Yeah. D'accord? Yego. Mugabo rero, Eh. mu ikiganiro kiriko kiraba, wihende uzane une petite critique kuri we. Ucura bimwe na kuranga. Asa Ujya aratukura. uvuga uti, uvuga uti, mugabo iyi réaction iri démesurée. Nijanye Kumenga nawe. ntiri proportionnel. Mm. Hein? Kumenga ntiri Ko proportionnel. avyegereje umutima. Ko- Cyane. Cyo twexpose turangyohera rero. Canke yanise aciye amanyagurika comme un château de cartes. Like ni Rero, bisanzwe. Umengo ndakubwiye uko avuga ikintu. Kandi n'ibiki n'ibiki. Hanze abubwiye ashaka Michael gaho urihenze. Si urihenze waruvuze yuko ntavyo nzi capitale y'u Burundi, capitale économique uyise Gitega. Abu urabihinduye. Gitega ni Uritiranije. Ivyo rero- politique Bujumbura ni économique. Naho yari muri Ela ariko yasigura tuvuga nk'abakongomani bari Bujumbura batabizi. Gitega yatanguye muri 2009 twayitoye gutya tisha urihenze gutyo. Acha tangwa kunywa inzoga. Ivyo rero Agati dasha yabari kwera acha anako Nisanzwe ngo nawe utegezwa kubivuga ngo n'abantu ngo siko ucisha ukambwira kwerekana yuko nihenze Exactement. ukatuma wabitahuye ngo nimakosha kuvyerekana ndakugaruye kugira ngo abantu ntibaroge. badanya. En fait, cyari cyo cyavuga ati urakoze cyane. Ati byari binchanze. Merci. Gatubandanye. Ego Parce que ikindi bantu en fait, bafashe c'est quoi? barateka igo. Ikindi nacyo urabona umuntu afise confiance en soi. Mugabo afise problème muri estime de soi. Iyo ariko aravuga avuga canke akora ivyo ariko akora kugira ngo yemeze. Adafise estime. Ego. Kubera iki muri we afise le besoin d'être reconnu dans sa valeur. Mami. Barateka igo. En fait, estime de soi adafise ashaka ko aba estimé par Abayindi bayindi. abandi. En d'autres termes, c'est quoi? Yo, bavuze un besoin. Où il y a besoin, ni synonyme et un manque. N'est-ce pas? Vous avez j'ai besoin de, ça veut dire je manque de Urabuze ça. ikintu. Non. Rero, kubera afise donc avec les réclamations agira, ça te renvoie à un besoin qu'il veut combler. Ça veut dire il manque. Uvuga iyo estime nayo yahawe, par conséquent nayo ashobora kwigirira ko nayo yahawe. So niba navuze nti l'estime de soi est à la base relationnelle. Kubera umwana kivuka uko agenda arakura ntashobora il ne peut pas s'estimer sur base de quoi. Uva estime azokwigirira ni estime bagize gute ko lui a communiqué. Tu vois? Yeah, no. Donc ico ni cyambere. Icya kabiri biragenda rero cette fois-ci ni muhira ni kwishuri acahura n'abigisha nabo bagize ama problème muri estime de soi. Shane maje par man. Urabona ivyo arivyo ugasanga umwigisha amafitanye ama conflit n'abana. Yeah. Ego. Ugasanga wabona hari icyo uzovamo. Wabona hari icyo uzi wewe. Mugo réalité bat none. Bose nibijuju none. None bose abantu none ntacazovamo. None wewe uri umwigisha ufise imyaka 20. Uyu nawe ni umwana w'imyaka 10 mu mwanya. None ntacazovamwo ntacamaze c'est quoi? En fait ni ufise ngo mugo ujya mwana ntazi biriko biramubako nawe. Urya mwigisha afise problème muri estime de soi. Acagira gute aca iyo vide afise muri we aca yimpote yikomunika abandi nyina batreta. Alors umva ni muhira abo bantu nibaswa muko murababona muhira cyane muko muribona abantu babaye muri muhira. By the way ndiko ndavuga ibi
d'abord ça birababaje cyo cyambere kibirambabaza cyane abo icya kabiri nuko peut-être nuko ngira ndihuse ibi ntushobora gukira ingwara utazi kurwaye uvuga umuti wa mbere ngira ndiko ndisho kubaza mwari hava mbana ni prise de conscience ukuvuga niyo symptomatologie niyo tableau symptomatologique ashobora kuvuga ati je me reconnais kuko ashobora kuvuga ati muri ngahanya harimo ndafise problème à son niveau il faut d'abord kumenya no kwititsi n'ivyo gwaye none ngiye kwa muganga kimwe mu bintu bibabaje ni hewe ugiye ugwaye abaganga kimwe mana gavyo byonyene biragusaza biratraumatize jewe ndagwaye nabuze n'icyo ngwara reka gupfuma wumva uti ugwaye kansere mu mugabo uzogende mu buhindi yes ujuza bwate nokora wibo kujayo canke bizogenda ngo basura zicugwaye moi tu sais ah non tu vois ça veut dire alors iyo mugabo wumva wona umuntu yumva ko agwaye hari umuntu batazi ko anagwaye yumva ko abandi bantu bose aribo batamukunda aribo bashaka kumushira hasi aribo babi abantu bose ntibashaka kumushira hasi bangwanya nakatanyemera ndi kumugeza neza kugira ngo niwe bishaka gute ngo amufitanye ingwara n'abantu bose I know asisebo byo twabivuga muri kiganiro nushobora kwankana n'abantu bose ndabo bishoboka ngucu ukunda n'umuntu umwe siko par exemple nawe nyine umuntu umwe peut-être nukwakira gutyo kwakira sino arazi yuko umurengero ubwo ati yo ndasaza ubunye ndazaza ariko nyine Imana yamushize ngaho yavuze ati uyu muntu none asigare wenyine reka ndamuha umuntu azomusupport sina abandi bose mwamuri ko murarandura na bose ubona ko bakwanka bose ubona kandi rero asitemo baragukwepa ukubaruhisha kandi umuntu uko nyine ukuravuga ngo abashaka kwemeza nukuvuga ntashobora kuja mwirigara ahantu ngo nume yumvirize il faut qu'il ait un avis sur tout yego kandi umva nyene bisaba ko avuga kugira ngo yumve ko bamwumve bya bintu vyiwe bavyumve kandi yumvise yuko hari umuntu agira mu rute azi ibintu en fait je n'abaze ko ubu ni mu badenye ikiganiro gene hariho sujet atari kora maîtrise okay uva sujet moi si mukumura yivuga ko kanu gutyo aravuga yo harabavye akora umwe kora yonga nk'ibuji nta nakimwe ndavuga tik tak nta kimwe ndavuga yo babona ko ndikirofa alors namwe kwakura kandi bisanzwe cyane ko avuga umuntu atazi wazi muzeye ujya ego Marcel bavukana na ba Gloria ukwana ndakubwira aravuga ko amuzi ego ko biganye ko n'abajama barabajokone cyane raba mu ishuri umunyeshure abagije ikibazo umwigisha agaca mu menga icyo kibazo nakizi nta nyishu ariko aratora ubwo nyene raba abigisha babiri rero kubera ego umwigisha ari censé kubisumbya abanyeshuri censé si minsi yose pas nécessairement non plus mugabo urashobora guhura n'umunyeshuri bivanye naho yiga n'iki tusa ari plus informé ou plus n'ivyasoma muhira n'abavyeyi b'uburyo bamwekeka agaca yumva umenga mu ko umunyeshuri akabagira ikibazo ashaka gitondetse nyene neza ashaka kumenya nta bintu by'imitego ariko aratega yes kazi umwigisha umwe okay qui peut ninde yo mwishura hari mufise qu'est-ce que tu en penses amwe iki okay jewe nibaza ibi nibi ngo reka ngende kugira recherche aracatora n'igicere tubirabire hamwe atubirondere simplement kumsa hari undi nawe acafata kumenga uramugaye uramwambitse ibara urabona abantu babiri uramusheshe mu bandi banyeshuri mugasha mwishyiranamo rero cyangwa kwishyiramo mu ari realite ni wakwishyiramo ko azoja aguma gusohora yinjiye burya rero konfa n'abari mugufi rero burya ingwano ikabitanguye akakwimba no musanga burya nibiki araviriye aravuga rero kandi ni ama promotion yose ya nta promotion yijana adafisemo n'amakonfi urabona ibyo bintu voilà wavuze ko twaye kuri estime doso none docteur Anissa twite docteur mbese w'imitima n'amakomportement tumaze ibisi abaganga none docteur oya Anissa
dans la vie pratique Mhm. tugati ubwenge bwo kubujumbura Mhm. ninde ari plus handicapé Mhm. ninde ari plus handicapé mu kubaho i Bujumbura Mhm. entre ufise estime de confiance de soi soi. c'est-à-dire asa amakapasite ndazi igifaransa ndazi icongereza Mhm. ndazi ntumbazi gutwara imodoka parce que ni capacité zonyene kumenya tout ça je sais pas Mhm. singire estime de moi-même Mhm. n'ufise estime est-ce que bira ari ufise estime adafise confiance en soi Twabivuze. n'ufise estime Mhm. bamubwiye ese uratisa anse turagukunda ese nawe mu mutwe yo manager ntavyo nize manager nize amezi atandatu nta kindi je ndi Faransa muri kumuradebagura ngaha sina habari urumva ariko ndakunzwe ndatuje mu mutima kandi je ndaja mu bandi nkavuga ati civyo kwavuga icongereza niwandiye amashuri naco ndiko ndumva kweri kandi umutima wanje ni kuranca mu mutwe ninde ari plus handicapé kubaho ngaho i Bujumbura. Ok. D'abord, hari ikintu kimwe nibaza ko qu'il faut clarifier nuko ibintu twavuga kuri estime de soi na confiance en soi les degrés diffèrent ama degré aratandukana ego kuko le niveau de manque ntingana zingana ya bivanye n'ingene umuntu hari yakoreweko wanje ivyo hama kandi ugiye kuraba quelque part nta muntu umwe afise uba ko afise estime de soi 100% afise na confiance en soi 100% d'une manière ou d'une autre shaka nawe wirabe na nirabe au fond urabona ko ari hamenga urashaka kucumbagira quelque part donc les degrés diffèrent mugo ari hamwe usanga biri très ama degré ari manini cyane turiko turajya tu es d'accord ukabona ko vraiment cyo mwe aïe 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 dans les réactions les plus spontanées. On dit que les réactions les plus spontanées sont les plus naturelles. Ça veut dire bon, iyo ndi kwate nkuru n'abagenzi bavuga nti okay yaje umuntu ntubura mumenya neza utaramubona ses intérêts zibaye menacés. Ça c'est un. Umuntu uvuga ngo uramumenya neza utaramubona abaye contrarié. Ça veut dire yagomba ibi hanyuma mugabo si byaronse canke biramuvuze. Umuntu amubona il faut ko abantu muri embouteillage. Là tu vois urabona ibintu byinshi. Alors nturabona umuntu uramunya neza utaraba sous la colère. Atari shavu nyine la colère yamutwaye. Nuvuga ngo umuntu uramubona utaramubona yakenya amafaranga sérieusement bien. Katete tubwoko. Atarasonza nawe. Nturamubona ari kuri donc pression. Bijya rero ori ivyo bintu d'une manière ou d'une autre. Urashaka ufise amafaranga parce que yavukiye mu fise menshi n'ibiki. Mugabo icyo ufise amafaranga c'est pas un vaccin contre ayandi ma intempérie ayandi ma situation de la vie azoza guchallenginga caractère yawe amahera ntabuza embouteillage ngwa muri embouteillage ntabuza ko uri umuchef hama office muri équipe mu jeune ari brilliant cyangwa ari plus informé que toi gacha mugenda mu nama avec les partenaires agacabona gacavuga ivyumviro les partenaires gacha bamukunda bagafitaho na wumva umenga wabaye nk'inko inyagi bamutsuka yanyangi nivyo hama le jeune lui il est innocent ntigeze amenya ibintu na bimwe ntihageze amashure ari juste dégourdi à l'aise avec lui-même hanyuma umupeta gatanga kuba persécuté nabi kwa uninga zo bamutwara poste umupeta nana kimwe na yavuze ivyazi kandi bivuga tout naturellement mugabo undi yabaye ifata comme ni attaque personnelle alors amaze kubimenya ko tibigera hagiye ibintu zishiri kurazira abana bakera bamuzi ati hagiye wari kuba ouais donc ego amafaranga ashaka kuyafise mugabo hari ma situation de la vie azoza
gucalenjinga ibindi bintu byose by'inyegezi muri wewe. hajya amahera ntakwiye misi Alors, yose. reka rero mbandanye ku kibazo warumbagije. Eh. Uri handicapé ni ndari plus handicapé. Regarde. Urafise, ok, disons que tufate akazi karaheze. Ya. Très bon exemple. Akazi karaheze. Burya harabaye ibintu ubwo nyine umubayere Trump arugaye vyose. umubayere Jakururondera iki? Trump arazimije byose. organisation mu gitatu Arazimije ibirofa zimya. ubwo nyene presque instantanément mu kwezi akazi Fier. kandi nta nama economie ufise. Niba two kohetse. Regarde. Alors, urabi ikintu kimwe. Amafaranga hari akantu ka estime atanga. Alors maintenant, kubera ko kubera ko source y'amarevenu we iheze. Burya c'est le monde qui s'effondre. Tout s'écroule. À votre avis, les problèmes de confiance en soi, c'est des problèmes d'estime de soi. Oui, parce que quand on plus affecté. Nous avons affiché peu d'estime. Kubera amahera ego amahera arafasha abantu barakwirukanira ariko avuga ati je mizi neza kandi mizi neza ejo nzoronka yandi hazoza ibindi. nibanciye En umutwe fait, nibanciye umutwe kariya kazi mugira akaronke, donc espérons qu'il y a carencé, supposons qu'il y a carencé, sur base de ma compétence. Ça va? ya Afise estime de soi. Umeze neza. ya Nubwo gaheze, avuga ati okay, icyatumye ndakaronka n'ibindi. ihinduka runka n'ahandi ya Voilà. Mugabo kabuze asanga ufise problème muri estime de soi. Kubera ya valeur yahabwa akuye mu mafaranga. Donc tu vois l'argent devient un symbole. Ya valeur, ya estime sociale, ya considération, ya prestige. ya Socialement yaronka kubera sa situation financière, économique. Ni ukuvuga amafaranga agiye ni ukuvuga nawe n'ibyo bica bisenyuka bisenyukiye rimwe. What ça veut dire? Alors atatangwa kubona umenga abantu bose inyuma y'ukwezi kumwe k'ubushomeri abantu bose umenga bikora mwimuka babibonye umenga bikora mu tweze kugira ngo urumva naho muri restaurant ukavuga uti dutumiki avuga ati uyu nyavuze ivyo kubera atazi ko ayo mafaranga ntaza kuyaronka. no mugiye muri programme ntimuhamagaye juste parce que murahuye n'abandi bico twicaranye nta programme yarimo na programme ya basigaye binywana babonye yuko ntacyo nkimaze. Oh my God, c'est trop triste. Tu vois que c'est vraiment c'est une question à moi de sujet. Donc c'est le quotidien. D'une manière ou d'une autre, tu vas pas échapper usanga la vie. Alors, on dit que c'est estime de soi. OK. Par ailleurs, ego karahetse. Ego akoba kashaka kuza. Tu restes humain, tu restes insécouable, inébranlable, umuntu nyene atanyiganyizwa n'ikintu kimwe. Non. Avuga ati OK. Par ailleurs, akazi nakaronse gute. Quand sur base de ça, cyangwa ama skills afise n'ama compétences afise. Yatangura kaba, qu'est-ce que la vie m'a appris? OK, à ma connexion fise na yahe, mon carnet d'adresse. C'est un entrepreneur, ibindi bintu bishasha ashaka gukora. Hanyuma niyaza haje. Akadodora batunda dukora ibintu ukavuga uti no, vraiment ça ne m'intéresse pas. Naza kubifata personnellement. Byandiri kitabo kandi ndavyegeza umutima wayo naco maze. Azavuga OK. Ndavuye. Uyu bon, ashaka kuba frustré. Ndazi ibindi ko nabwo hari abantu benshi qui se retrouvent cyane of course ya OK acagerageza the next step akabandanya alors maintenant sinzi kubona ari akantu mu kirundi bavuga ngo makate ndambarare aruta makabando nandare
aruta mpakate ndambarare Mm. bavuga ati je niryamire ngahanya nigumire ngaha ubu asumbwa arutwa na wundi N'uguma agerageza. n'uguma agerageza so veut dire urya muntu kubera ko adafise muri valeur intrinsèque hariya il va essayer plusieurs choses. Yeah. Il va tenter ceci, il va tenter cela, il va tenter ça, il va azogerageza ibintu byinshi. Mais non, muri iyo processus yo kugerageza ibintu byinshi umva yuko abari karongereza amahirwe les chances yo kugira gute yo kuronka ukuronka n'abaye bujumbura. là alors aje tugenda muri entrepreneuriat. Mm. Naho rero mvuga nti je ni coach en entrepreneuriat mugo kuri la dimension soft ko l'entrepreneuriat ifise ama dimension abiri. Il y a la dimension hard technique, le savoir-faire technique, hein? Tu as les compétences fonctionnelles ou techniques, oui, il y a comptabilité, ouais, tu vois, comptabilité, marketing, ça c'est technique. D'accord? Mugabo, hariho cette fois-ci, ivyo navyo tuvuga vya confiance en soi, vya estime de soi. Ivyo rero, les études prouvent que zifise 80, plus de 80% muri entrepreneuriat. Hariho bavuga ati non, ils occupent 90% et plus. Les compétences fonctionnelles ou techniques occupent le reste. Donc, ce que l'entrepreneur, c'est d'abord un mindset. Naharero, dire un coach en leadership, donc personal leadership et développement personnel. D'abord, moi, j'interviens à ce niveau. Niho nkorera. Alors gacura rero umuntu rero wana kare abantu nyine bazi ko bazi bazi ko azi ibintu byose. Bon ça biranababaje kuko urumva hariho kumva ko ibintu menga biologique ugaca uyaza ibyo umva menga biologique ugakibaza que c'est la vérité. Ni kuvyumva nuko kuntu vyumva c'est pas nécessairement vrai. Oui. Un coach ou un entrepreneur. Un entrepreneur. Tu veux que je te raconte mon histoire? Pourquoi il y a un entrepreneur, il y a un mudandaza, il y a un magazine, tu vois. Alors, regarde, at the same time, avec une vision claire, j'ai identifié un problème, je sais exactement mon créneau, mon intervention, c'est soft, avant d'aller hard. Maintenant, uri muri hard rero kwa parce que ari ibintu nyene mba ni acayibaza ko ari bari mu bintu bya grave. Alors tout simplement laisse-toi informer. OK? Hamomba kandi ku différence une opinion, une vérité n'ibintu mba biswa abantu benshi bitiranye. Alors, regarde bien sûr gasanga dans mes conférences, dans mes travaux de consultance, quand on a un atisha. Tu vois vraiment ngiye nkitse. Umva aho numva turi mu matelier singa turakora. Uribuka yayin turakora tukaja nyine à l'œuvre tugapratika en atelier. Pour transformation. Donc d'abord c'était découverte soi-même, connaître ma limite, connaître ma faiblesse, il y a accompagnement tu turagira guhindura le paradigme, le self-concept, le concept de soi, l'image de soi. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, il y a un problème, il y a de se comparer aux autres. Il y a une vidéo, c'est comme dire, ok, ainsi de suite. Qui m'a technique, c'est amener ou aider la personne à démystifier. Il y a ma barrière mentale. Ça veut dire se rendre compte que j'ai été handicapé à ce niveau-là. Les écailles, on a les écailles, et ça. Agacagenda va être ensemble. Et non, tu as bouleversé ma vie. Ubuye ibintu ndiko ndakora ugiye mu munsi ngo nagize. Des choses comme ça. Cyangwa ugasanga n'umuntu ngira coaching individualisé. Tu vois. Donc il y a accompagnement, tu vois. Rero kubera donc urabona umuntu yuko akora ikintu. Donc utahura
en fait ntufise ndibuka umwe mu bagenzi turiko turaganira mu client mugenzi en même temps turiko turaganira ntega nabwiye ntumva hajya ubona les gens tombent malades deviennent malades mentaux en fait ikibatuma bagwara mu mutwe ce n'est pas l'événement non c'est l'interprétation de l'événement uko ariko aravyapplica kuri situation yiwe muri famille n'ibiki atirabiramo ngo l'interprétation de l'événement tu vois ça umwe tuba mu bintu twakira ibintu kumwe l'événement mugabo ukugene wewe wayitahuye wayakiriye n'ingene uyisigurira nivyo bica bituma mfe tugwara wowe so donc nibaza reka guciremo gatoya ndaguciremo niko twatangiye tugati tubahe Bujumbura gutara image nazanye la fois passée sizanye ku statut ngo comment vivre à Bujumbura sans devenir fou warakabonye umuntu akasoma igitabo n'ibyo bitabo ba créer na image ba créer de toute pièce effectivement Bujumbura ibintu kabifata personal kandi twese tubaye muri bimwe twese sinojya kudondagura ibintu sisange mvuze ibintu bidakenewe ntiwishikaneyo twese tubaye mu bintu ku manivo atandukanye yabivuze Anise twese turafise akantu uvuga ati nafite 100% kuri confiance nafite 100% kuri estime twese turafise dushikana ariko ingene ubibayemo harabo biri kriya nyine ukona yuko estime biranse umukozi hana cyasara mu bantu akaca vili ukazona yarahindutse isura turabazi atari wewe witoye nuvuga ko tu es sur la bonne voie yuko ari kumeze ko ufite ikibazo bagukoza ahantu ucuvirira ucuhinduka amaso atari wewe urazi umugenzi wawe muri entourage yawe urumva yatubwiye Anise yuko ufuma basi ufise ikibazo ufise estime de soi-même iri icumbagira kubera ejo bizokwanka byanko naho nukwankiye parce que abantu ni twese ni turi oblige kwemera ivyo uvuze bashobora kuba ari navyo ko sindavyemere kwa numva bitanguye neza dance rero mubiti havyo nemeye kandi je suis ici vraiment frappé urumva nucifata ku mutima nucibigira too much ugasanga rero umuntu zaraflaye ugasanga umuntu ari muri depression nta numwe yamugize ikintu na kimwe ariko yisemo kandi bose bamwanka yisemo birababaje cyane umva bavuga ngo twoyavuga ntitwoyamara tushaka gukeshereza ngaha donc nagiye nsabe d'abord Nikito aduhe ico azumvira ko Nikito no munsi yatekereje gose nasizwe yitoye nasizwe ahubwo byancanze ahubwo sinza kuvuga ico ndavyiyumvira ko ahubwo ndafise n'ikindi kibazo ndamubaza Anise guhera heza yego mu gusozera ko twarengeje umwanya twavuze ko estime de soi kubisanzwe ahanini dusanga iri relationnel none ko wewe ufasha abantu ubaherekeza est-ce ivyo bintu uriko uravyumviriza harimo ibintu psychologique uba ufise ubumenyi muri iyo domaine canke iyo uriko urabaherekeza urabarungika kubanza kubonana n'umuntu w'umuhinga muri ivyo akabanza agatora exactement ahantu bizitaniye kugira ngo ashobore kuhazitanura kugira ngo ushobore kumutorera rero nawe nyene ashobore kwitora vya vrai avuga ati hagiye niho vyapfiriye hagiye niho vya très bien mu mucaga kubera twarengeje umwanya ariko nk'umuntu akubwira ati fata igitabo c'impapuro 1000
ukurezime muri phrase imwe iyi nyene uraca uvuga ati Nk'umwigisha- nivyo nk'umwigisha yatwigishije muri université atubwira ngo au grand séminaire on pose la question à l'étudiant au grand séminariste donc que pensez-vous de l'égoïsme hama le grand séminariste acayishura ngo c'est mauvais il faut l'éviter c'est tout faut stop merci Pour être bref. naje nangira ngo ati c'est mal donc Eh, rero mushaka voilà. yishira alors Eh. maintenant umwigisha yikaza ati mugabo kweli wewe wari ufise amasaha abiri c'est mauvais kwishura. ibyo ngira mvuge byose mpera n'imperuka Donc. ni bibi urabona turiko tubona ko en fait icyo kibazo umbajije justement la question est none uje kutubwira gusa amasymptome nta muti uri kwadupropose none bigenda gute effectivement c'est psychologique harimo psychologie birumvikana maintenant la question est tufashe le coaching je ni mu coach le coaching c'est la psychologie de la performance ou bien c'est la technique appliquée à la performance. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs techniques. Au niveau, tu découvres d'abord, tu détectes ce qui ne va pas pour ton client. Ça va? Alors, rero, niho hacaza ibintu byinshi. Tu vois, ok, je nk'umu coach, là, I can work on it. Mugo niyaza ari un malade mental, ama tendance schizophrénique, paranoïaque, n'ibiki. Ok, donc nibo rero ngira ndakurangire, bashobora kuba ari psychologique ou psychiatrique. Bon, c'est pas la même chose. Nubwo bifite ibyo bifana, nubwo rero uzogenda nk'umwana w'umuntu narungitse comme psychologue tuzinanye afise cabinet. Ko je mba nafashe orientation mu coach. D'accord? Alors, kubera ko nanjye mfise la formation psychologue de formation et en même temps coach de formation, les deux, d'accord? Ndafise la facilité de diagnostiquer, de comprendre. Uyu aje muri domaine iwanje, mugabo kanda kurungike kurundi. Kuko biranyorohera kubona. Ndavuga nti kubera parce que singomba gufata vyose ngo ndabivange thérapeute coaching thérapie coaching psychothérapie parce que une définition il y a coaching c'est la thérapie des biens portants la thérapie des biens portants ça veut dire nakomeye tu vois mugabo en même temps en fait gukomera c'est par rapport à quoi est-ce que tu penses pas que umuntu afise une idée de projet amaranye imyaka 10 ayigendana akabona abandi batangura mu nyuma yiwe baragerageza ibintu akabona birakiyemo cyangwa ntibikiyemo muwe bakaguma ari crispé ari immobilisé par la peur ari tétanisé donc est-ce que tu n'est-ce pas ubwoko bw'ingwara même si kuri liste y'ingwara maladie mentale sinzi kubona le mal-être quelque part ari ahantu ari ikibazo voilà nicyo gituma umenga ni contradiction la thérapie donc la guérison des biens portants on va kuvura abakomeye zitwa ngo urakomeye ariko aragahaze ngira utubona igituma nicyo gituma uza gusanga nk'utu tuvuga nga hari abantu qui se retrouvent beaucoup qui se reconnaissent beaucoup muri bituriko turagira alors no haza ajya byitwa intelligence émotionnelle intelligence sociale OK bicha bijya muri management kibigenda muri leadership nicyo gituma moi j'aime le leader OK j'aime le leadership pas le leader j'aime le leadership as a subject pourquoi parce que oui dans le leadership uza gusanga le point de départ c'est le leadership personnel être capable d'être son propre leader. Ça veut dire que ils ont un office muri wewe indani émotionnel, affectif, intellectuel. OK? Disons
psychologique niwagenda kurongora abandi uzosanga en fait ibintu bice birushiza kuba bibi parce que le processus d'évolution normal ni umwana kivuka il est dépendant totalement physiquement biologiquement mentalement psychologiquement il dépend totalement de son entourage l'enfant akivuka alors uko umwana agenda arakura niko en fait agenda agenda kuba de la dépendance à l'indépendance d'accord hanyuma à partir d'un certain âge ubona ko umuvyeyi adashobora kwibaza ngo umwana imodoka zaba zimugonga nimba yogongwa n'imodoka ni accident si ukubera immaturité yaravuye muri état de dépendance mugabo hari ikintu kubera hashobora kuba donc l'indépendance biologique physique mugabo akasanga umuntu ari dépendant émotionnellement nibitwa ko turavuga même si ari un adulte donc ça veut dire biologiquement c'est un adulte ça va intellectuellement c'est un adulte mugabo affectivement c'est un enfant uko le développement psycho-affectif yiwe yagenze nabi nibyo twako turavuga rero ya ma réaction kimwe usanga n'umuntu c'est un adulte mugabo waragoye kubana ngo abana nabi donc c'est comme si yagize fixation alors umwana ahiye mu kwa hari abantu babaye bourrage alors de la dépendance haima l'indépendance ou c'est interdépendance ça veut dire ni tu es indépendant, il est indépendant, cette fois-ci alors, il y a interdépendance. Ça veut dire que, il y a une situation interdépendante. Faites le mariage, une situation interdépendance. Il y a une indépendant, ou on est dépendant. Bivani na le niveau de dépendance, ça veut dire à chaque fois un niveau il y a dépendance good acharuhisha wa wundi ari independent fosan wa wundi ari independent ça veut dire akuze mugabo akaruha cyane bivanye ni naho ujya agera tuvuga relationnellement oh my god ouais tu comprends muri mariage mariage c'est vraiment le cadre idéal parce que tu vis au maximum. Ce que tu es, tu l'es au maximum. Do you see? Yeah. Alors, tu as naba dépendant babiri. Ouais, ukazubona rero quelque part ibintu none kumenga. Ntibimaze na kabiri. C'est quoi? Omari kumarira mission. Nati numbwa ko nkunda. Hanyuma ikindi naco. Bon, fate nko mu Burundi abantu benshi barasenga c'est juste en train de ngomba bajya abantu bafasha abantu bari mu kubaka ujya mwanya babategura ni muto cyane uko abana ni juste umenga ni kubera hagomba hagereye ko bashingurwa mushingirwa mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri cyangwa amezi atatu hariho inyigisho ngo zirafasha certes mugabo hari guza gusanga le mal ari nini très profond byatanga guhera nko muri adolescence basi ça veut dire kugira le processus ya guérison itangure hakiri kare hama d'abord n'umuntu amanze yimenye abanza amenye na problème yiwe hama kandi il faut que barondera abahinga hariho yindi problème y'ukumenga parce que c'est le privilège de guhagarara imbere y'abantu je maîtrise tous les sujets alors que non ça devient un problème aussi vous voyez donc kumva kumenga ibi ndabishoboye n'ibindi ndabishoboye n'ibindi ainsi de suite donc il faut que il faut se faire diagnostiquer plus tôt pour ton bien uko plus conscient de ça niko biza gufasha muri processus ya guérison processus thérapeutique ngene uza gukira ouais ça veut dire donc sinzi ko nakwishyuye mugabo ega ni kiganiro si atelier
Kuko justement muri atelier je nabase mwana kuko nikita kuko dasi yaraje muri atelier okay? Yarabonye ibintu dukora donc baranze gusohoka Haraba- ndabasohora ndazinya amatara Haraba- nimutahe donc ça veut dire haraba autodiagnostic kwimenya haraba découvrir surtout les métaprogrammes le mode de fonctionnement hanyuma kandi rero cette fois-ci alors mugabo kimwe hajya ntushobora kuvura ingorane utazi la cause tu vois hajya igihe nariko ndavuga nti c'est d'abord relationnel muri sensi yuko umwana akivuka ariko arakura elle ne peut pas s'estimer nta estime yo kuko ntiyiyizi none uruyoya ruziki uruyoya rwavukiye kwa Bill Gates umwana w'imyaka canke 3 umwana w'imyaka umwe umwana w'imyaka 2 3 4 aziki kuriwe niki kazi kuriwe cyotuma agira ancrage avuga ati wow ça veut dire que estime ivyo umubwira n'ivyo afata ivyo umubwira ivyo umukorera mwibuke ikintu kimwe ivyo umwereka ikintu kimwe mwibuke yuko hariho abana bavuka batashakwa t'as compris hanyuma rero kubera donc indani hari bwina bagatse bamukomunika kandi mukomeza kuba kiri mu nda bien ça singomba kuvuga ibituma mugabo kukumva ibyo bibaye ibindi okay mugabo singomba kuvuga ibituma ujya mwana on va lui communiquer kandi yene bigenda rero byose biba inconsciemment ça veut dire ça va lui communiquer ntiba twari kwari mu communiquer but the fact is there okay si abarya baba si we nawe kandi aravyakira inconsciemment voyez hama kandi bigaca bimushaping bigaca bimuprograma bigaca bimufasona agaca agira gute agaca agenda uko ivyo byose ni ibintu en fait on va kuba conscient ça anise genda kwa nuru ugurure cabine urayifise sawa iri he kuko abantu bari ngaha azovuga ngo dayere mutwo mukurahe none umuntu ngo bazogaruke ngo kuri kimwe muciriyemwo ngo kubera oya tubaye imyaka uzobibona muri mu ma commentaire rabino ndababwira mutatugore kadamubabaritse okay ukorera he cabine yawe cabine yanje iri muri asiatique amajahe ni nini asiatique asiatique muri avenue Songa building Quincaillerie Le Prince ndahabona umanukanye Redi Golf Kachukata iruhande ya CRDB okay bureau B6 okay umanukanye A6 umanukanye asiatique camukata à gauche ya pave ico ca Quincaillerie du Prince ukibona ku kibatima kinini igitaje kinini donc shonja muri A6 niko sawa na numero yiwe turaza kuyishirako kugira ngo ukora amasaha aya alors sur rendez-vous beaucoup plus ko bivana sawa uri kuri tere ca uri mu cyane mu atelier no ma formation n'ibiki telefone yawe y'akazi uraza kwiduha tuyishireko muri caption yego kuko uyu muhinga wacu turazi ko mukunda ibintu muri ko mu twaza nawo ndi winjya wawo ndi yareko tubwintu vyinjya umunutritioniste ego munyihere basi twivuganire kuko mwabuciriyemwo umutashize kwandanya ikiganiro abantu ngaha nitwoheza dasi mugabo nyemeye mva kamwe umunota tumaze gukora amasaha abiri umunota umwe ni mwinshi sawa umunota umwe ni mwinshi kangire chronology umunota umwe ni mwinshi sawa urabona hariho ikintu nita les fausses certitudes je suis sûr et certain que malheureusement c'est faux oui tu es sûr et certain de ça mais c'est faux kandi ariko imwe mu fausses certitudes ni kubera yuko ndi umuvyeyi ndashoboye kuvyara burya ndashoboye no kurera hariho kuba ushoboye kwibaruka kuvyara Imana ishimwe yagoye gitereko ni mugabo kurera birigwa notre père dommage alors kenshi rero duca turera uko twarezwe yo ibyo rero il y a une fausse certitude par rapport à la parentalité parenting
parentalité donc automatiquement kubera yuko nari nashoboye kurera kandi rero umva umenga ni ibintu umuntu wese azi nibyo uza gusanga rero bavuga ngo un éducateur ou un parent bien intentionné mais mal informé ne peut s'empêcher de mal agir. Ne peut pas s'empêcher de mal agir. Je répète, un éducateur ou un parent bien intentionné mais mal informé ne peut pas s'empêcher de mal agir. Ça veut dire les bonnes intentions, c'est bon. Moi, that's fine. Il faut aussi être bien informé pour bien agir. So, les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut aussi être bien informé. Amen. Umunota wakwiye. Wewe mama Olina Zen utahanyiki. Vyinshi cyane navyo ushaka nsufate yindi sa Notamment kamwe gusa. Ushaka mfate yindi sa. Wafise confiance en toi. Asa n'umuntu arushe Ndibaza. Afise ibikorwa vyinshi. akora ibintu byinshi. Mana yanjye ejo ariko arakina muribaze nubazo ejo azaba muri comptoir yama kuri ama social media urafise confiance en toi. Ndibaza. Ok, sur une échelle de... Bon, ni. Sur une échelle de 10. Auto-évaluation. Ntucishyure ikibazo ndagusaba. Wewe natwe nishura ko ntucishyure. agana tishure Yo mana. Agana tishure nk'umupoliticienne. Avec une langue de bois. Ariko Kuri ivyo rero estime de soi na confiance en soi. Ikenewe kubusta cyane. Wacumvise quelque part. Cikumirize kanyoni kanje. Nturema dukurikiranye ndazikora menshi ndazikora abantu bakunda ibiganiro by'ubwenge. Avuga ngo ntwazana ba expert twabazaniye nyene mwenye eyana spécialité yenyewe ya confiance en soi et estime de soi mwayumvise. Mwayumvise ko bipfira hariya hasi mu mizi abo bana rero mutariko murabwira yuko bashoboye waze baraturuhisha. Baraturuhishije bakuze bavuga none ndashakuri urikura reka abandi bavuge abantu bakuze baruhishanya baruhishanya kandi sibo barundi sibo niko baba nje tuma magmona jengira ama reaction ya yo maskini parce que siwe harigera mugayo umuntu afite 40-45 ntibizokunda biragoye frame nta kinanira imana nta kinanira imana usanga aragarutse oya aramutse abimenya nivyo Anisi yavuze who knows kibi nuko utabimenya ko afise ico kibazo aramutse abimenya urumva aho niyo ntango yo gukira urumva abo bantu bariho washaka gusanga nawe urimwo mugenzi usanga udashaka yuko ari umuntu aguhaririza nta umenya vyose icyo utazikirabaho tusaza twiga siko rero musaba Imana mwegere n'abahinga babibafashemwo wumva udafise iyo estime muri wewe nabigyuzi uri confiant kubizi wavyize wize amashuri maternelle primaire secondaire waravyize mathématique byose bizobipfa gusa ubisaba Imana wegera ababi nosoye babigufashemwo bikomere kugira bigufashe wewe ejo uzima ntibuzogubane burapfuye buraheze naho buheze buracabandanya uracafise umutwe amaboko naho buri kimuga n'ibimuga bibiri bon sana je ugati oya reka wetembereza jemeze neza we no gutunga wewe nyene wewe n'umugore n'abana bawe bose canganda bashije kuri mituwele yanje ameze neza cyane ndabazi vraiment amugaya ariko arakwega gutya anya hasi we nawe urakomeye umeze bon wataye ubwoko pi wapfuye uri muri kangaratete mu mutwe urumva donc rero ubisaba Imana n'abatwegereye badufashe si c'est pas trop tard uwo muntu hari abantu even though abakuze ari malleable ushaka kumvuga urashoboye uratesa tuza reka kugumuta ubwoko ragumuhariza abantu bose ragumushaka kwegereka baragukunda urakunzwe kandi akantu ka bien muze mwandikana ku anniversaire
urakunzwe Mm. ikintu wari umuntu akamubwira ko mukunda kararema bro. ikindi kintu muri we Anise urakunzwe Merci. karakwiye Merci. right Thank you. urashoboye just level urumva urakunzwe urashoboye utuve d'anniversaire tugira ngo more money ngo more life ivyo azomupfa kubisa amahera kubera nta n'umwe aramubwira ko mukunda cyangwa bamubwiye maybe baramubeshe sinzi mubimubwira ari muri benshi atuze yumve ko akunzwe yumve ko aremye ku mutima umuntu ataremye ku mutima uramubona uramubona abahungabanye siko nivyo vyica abantu rero Bujumbura yari mufise rero ubwenge twavuze ngo nta mayeri amayeri meza igivugika amayeri amaze kuba amayeri amaze kuba negative intelligence sagesse ubwitonzi kumenya ubumenyi bwo kuba i Bujumbura amayeri nivyo amayeri meza jewe vraiment je vy'amayeri muri kumabivuga je suis allergique bon ok kimwe mu nkunda intuze yandofora c'est le caractère relax c'est menga en famille entre amis entre potes nuko nuga communauté ka vraiment c'est bien amayeri yo ngaha on se sent pas censuré juger on est à l'aise utarengera abandi wiyemera utarengera abandi faut pas escroquer faut pas mentir, faut pas voler, faut pas. C'est n'amabwirizwa 10 y'Imana twagize check. Siko mufata ivyo muri vyinshi twavuze mu bigendere murabe nyene muzoba ari Bujumbura. Nuko jumba ritungana. Nuko jambo ritungana. Okay. Sinzi kana numvise. Ijombo. Ego, nuko rero nibaza ko dasa nko kaheje kubivuga, nibaza ko umuntu wese yaturavye yadukurikiranya ikiganiro kuva. Ikiganiro cagize ibibazo vyinshi technique mutabona mutamenya mugabo Imana ishimwe kubona gigeze ku musozo ari kizima kubona tukibashikirije kibashikiriye rero nico gituma tubasaba likes nyinshi mugipartage kubera ko murumva ko girafise abantu benshi kiza gufasha mu mibereho yabo ya misi yose y'akazi yo mu kibano rero wewe ukiravye gisangiza abandi kugira ngo ntugumane wenyene ibi bintu vyingira kamaro nizera ko umuntu wese aza kukiraba ataza kubura akantu gato akuramwo gashobora kumufasha simaka ikiganiro cose du début à la fin kigira ico kikumariye mu tuntu amapoint yose ngo usange arakuraba mugabo hariho amapoint uza gusanga akwerekeye canke yerekeye umugenzi wawe canke yerekeye umukolege umuntu nyene ari hafi yawe ugisangize rero niyo objectif yo kugira ugisangiza kugira ngo ube nawe ufashije uterereye agacumu kubumwe ikirundi murakizi uniwe mworuha twaradufite y'ibitagorodo rero dushimira umutumire wacu yihanganye kubera ko ibibazo byatanguye mu ntango twamucereje icambere na mbere tugusaba imbabazi imbere y'amakungu Pouvez de m'avoir. Muranshoboye. y'amakungu twasabye imbabazi Muranshoboye kwe. twashatse kugucereza Muranshoboye. Ego twama tuvuga tuti bigora abantu ubu ntibikigora abagabo gusa bigora abantu tumushimire cyane kuri kano kanya umwanya wiwe yaduhaye umwanya n'amafaranga murabizi surtout ku bantu nk'aba baba coach baba bafise umwanya mutoyi cyane ariko yatwihanganiye ivyuma biguma biduciramwo mugabo aravyihanganira ari flexible ibintu ntubabwira tubimushimire ko cyane tumushimire kuri uyu mwanya tumushimire ku bumenyi yatumanyuriyeko kugira ngo abakunzi bacu abakunzi ba Fun and Fact abakunzi ba Siren Vibes muri rusangi bagira ikintu batahanye mwakoze cyane Anise Merci beaucoup nenda bashimiye ko mwashe kunyumvira ko pour l'occasion pour le privilège n'ikindi gihe ku yindi sujet kuko twumvise ko harimo ibintu byinshi twoguhamagaramo tuguhamagara kuri leadership ego bya mariage leadership twizere ko muzotwitaba nanyi nizeye ko nzobitaba mwakoze cyane rero dasa wakoze cyane ko twafashanije kuremesha kino kiyago cingira kamaro RTNB mwakoze cyane rero kubana natwe abakunzi bacu ejo muzora aba girlfriend atagihindutse kubera Greta yaragarutse mwarabibonye yahora mu gatrip kameze neza yaragarutse ejo rero muzora aba girlfriend yejo muzora kuri comptoir n'ibindi biganiro byinshi cyane bya Siren Vibes murabizi ko
tugumana namwe tubatamwo turabakunda cyane weekend nziza peace Bye bye. Siren Vibes TV.